aba beneficiaire madovize ni bani na gire liste sora rapport sukutubwira amahera karinjira tumenye nakoreshwa no utubwira amahera yinjiye tutabonesha ari karakora kugira igihugu kibomboke tuvyibonere uri kudufasha kibura amatari wa mbere iyo liste uri kudufasha iki wewe utubwira amadovize ariko yongeye amakonti yarabuze mu gihugu ngo kwera amadovize uri kuravanga abadandaza gwiki abashaka kugira electricité kwa biyogere mu gihugu none atamba konti bazoyinjiza gute ugifise ibiciro bitari munsi ya 10%, ekonomi yawe bigwaye bimwe bikomeye. Utugifise inflation ya 70% yarabaye 30, 40, 20 n'ibindi niki, aho ubutunzi abantu bari mu bibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi. Ugiye ukaraba rero muri icyo buceganyo karaba ico bitaye inflation ibiciro muri bindi bihugu duhaniriye muri aka karere. Nimba twe turi kuri 20%, 20 irenga kwijana mu Rwanda, ibanki nkuru y'igihugu guverinoma BRB turamusavye yongereze tuvyihweje tukabaza tukaraba mu isanzwe ibanki nkuru y'igihugu ibijejwe iki. Bijejwe bwa mbere kuturabira gukontra amafaranga dukoresha mu gihugu, cyo bita emetramo, amafaranga dukoresha aya mabiye mubona izi noti kuzikoresha hanze, kuzizana, kuzistoka no kumenya igihe bikenewe kuza ziraja muri circulation, mu gufasha kw'ibintu, kugura ibintu, mu kubona ibintu agaciro kavyo n'ibindi. Ikindi ni mu bijanye na politike y'amafaranga yayo hanze, ingene avunjwa bisanzwe amafaranga y'agaciro. Hakaba hadimwo na nibi bijanye na politiki y'amafaranga mu gihugu, no kuvuga nijya amafaranga bakwiye kuyaha amabanki canke niki, kuko nubundi ciba nkuko umengo niyiraba ibikogwa by'amabanki yose mu gihugu canke ama microfinance rimwe kuraba yuko ivyo ari karakora bitari kubica ubutunzi bw'igihugu. Niyo kandi sura kugurana amabanki y'ubudandaji bayita ko ni banki y'ayandi mabanki, kandi yose ibikora kugira igumira aba neza yuko ibiciro bitaduga cyane kandi umwimbo mu gihugu uyongera. Kugira ibiciro rero ntibiduge nuko amafaranga atagurira natacafatiye ko, kugira umwimbo uyongere nuko abagwiza umwimbo, nuva ibikorwa byo kugwiza umwimbo reinvestissement. BRB itegeza kugumira aba yuko hariho equilibre, no kuvuga kuraba yuko amafaranga ari karinjira mu gihugu atuma umwimbo wiyongera canke n'iryari bikenewe. Iyo equilibre itegeza kwama ihari, nico gituma ibanki nkuru y'igihugu ari ikintu gihambaye mu buzima bw'igihugu no kugira yigenge imikurikirana ivyo bintu, kuko hariho abahinga mu by'ubutunzi twize kuva kera bavuga ibintu bibiri. Bamwe bavuga bati amafaranga yiyongereye mu gihugu ibiciro bica biduga. Harabandi bavuga bati iyo amafaranga yongereye mugabo yajana mu bikorwa byo kugwiza umwimbu arashobora gutuma ibintu bimwe production iduga, kubera amahera yaronse abategerezwa kuyakoresha mu kugwiza umwimbu. Iyo equilibre rero ugumunigana nayo niyo bita kura monetariste na kura kemi, ugumunigana nayo kugira igende neza. Hama BRB yakoresha ibintu bibiri, reserve obligatoire na mafaranga ibwira amabanki ati bika mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu, kandi ntibayare n'iminera. Hama kugira amabanki ashaka kurondera amahera akoresha azarondera ingene yoja mu banki nkuru y'igihugu, hama banki nkuru y'igihugu izirabwira ati amafaranga muje gutora iwacu agurwa gutya, no bita taux directeur. Donc BRB ibiguranya amabanki kuri ku no kuvuga rero iyo nyungu BRB yakamabanki, iyo BRB yongereje ibikira yabuza gutanga amadeni, kuko n'amabanki atagenda kuduza taux d'intérêt. Iyo naho igabanije niho kwabwira tuti turagabanije, genda mutanga amadeni cyangwa murabe ingene ekonomi yoduga. Mugizwe navyo ugabanije taux directeur, nuko ibindi biho bituma umwimbo gwira biba bihari. Ega n'abantu swa amahera none naho bashaka kugwiza umwimbo ata muyaga nkubu kuyuhari, ata mabara kugira transport igenda neza. Nyimba abantu baruze credit bashaka kurangura ari ibintu hanze bakoresha byo hanze bakabibura,
umva bica bigenda gute bakabibura ivyo bitoro bikabura canke ibyo bakoresha byose bikabura nureza ngo dugiza internet n'ibintu byinshi abantu kugira ngo izo mwimbu baheza ngo bakinere ivyo rero bitahari n'amategeko meza byatwa wa mbere badafere bitahari si ukuvuga yuko BRB yirikira ngo yoto ucubona yuko umwimbu nyene wiyongereje byaragaragaye no mu minsi heze aho amahera yaduze cyane kubera abantu baronka inyungu BRB yemera gucibasubiza igici amahera isubiza amabanki yatanze ku bantu bagiye gukora amakredi y'ubwiza umwimbu bagasanga amakredi yagiye mu bantu bamwe bakanabahombera atacakoze cyo ubwiza umwimbu kigaragara urumva rero umuntu abyihweje ukaraba icegeranyo ibanki nkuru y'igihugu yasohoye ugacuraba rimwe vya inflation ibi by'ibiciro ngene biduga n'ubundi Burundi nibwo bugifise ibiciro byo hejuru ugifise ibiciro bitari munsi ya 10%, ekonomi yawe bigwaye bimwe bikomeye. Utugifise inflation ya 70% yarabaye 30, 40, 20 n'ibindi niki, aho ubutunzi abantu bari mu bibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi. Ugiye ukaraba rero muri buceganyo karaba ico bitaye inflation ibiciro muri bindi bihugu duhana imbe muri akarere. Nimba twe turi kuri 20%, 20 irenga kwijana, mu Rwanda ni 4.8%. Mu Buganda ni 3%. Muri Kenya ni 4%. Muri Tanzania ni 3%. Izo ekonomi mva kuzidahuye. Tegetse ni bavyumve. Kandi babona to directeur iri hasi. Mu Rwanda ni 6.55%. Mu Buganda ibice 9. Muri Tanzania ibice 5. No muri Kenya mbwa twifara cyari bumva babona amakuru ari katambara guiza umwimba abantu na inflation zakubona mu gihugu. Na inflation zakubona mu gihugu. Kuva yuko ibindi bintu bituma umwimbu uyongera birahari. Yayo ntwari ibereye ingena abantu bakora kunkirasa bakora neza bya bihari. Ayo madovize ushaka kurangura ibintu yaronka gukora ibintu ushaka kuinvestisa. Hamugacura barati none aho iwacu n'umundi ho n'ibyo biciro turiko turavuga ati bere bigomba gukontrola. Okay. Baravuga yuko iyo to yagabanutse. Iyo to yagabanutse nyimba arama deni bazabashaka gutanga cyane. Wa mwimbu ni utaca wiyongera bigaruka hahandi. Cyane ko tubona leta iguma yakabavase muri bere. Ko tubona amadeni ya leta nkuko dore kuvuga yiyongere 16% andetema. Bigarutse hahandi kandi ibintu bibuzwa. No muri East African Community baravuze ko amavasi araberbe atagibura kimwe cyo gikoresha ibyo cyo gikoresha ibyo bintu. Iga mahera biha muri bere bujana muri economy n'uburozi mu bisanzwe. Abantu batari kokora tamyi bataki. Duhemba bari mu duha mahera muri bere, bari mahera bavuye. Iri kubutunzi nibiri ku mahera ukoze. Ubutunzi nibiri ku mahera ufyatuye. Ubutunzi biri ku mwimbo wiyongera n'abantu babanje gukora ifuka abantu baza baravyumva uhenda abantu rero ngo baraheba cyangwa ko biratunda arabahera widiza amataca afatiye ko leta itari karakora ikoze ngo amahera muri bere aya mahera baza kwakani hahandi nyene kandi ugasanga nagiye mu byo kugwiza umwimbo nyene tukamutwe turayidu igikurikira ni intuze iyi differentiel de change. None ibyo biciro hakiri hagati y'amadovize yo ku isoko yo ku ruhande niyo muri BRB bikiri nka kimwe hafi kabiri double wumva gute kandi idarazo 70% abarundi bariko barakoresha bivuye hanze bica kuri isoko parallel nuvuga ko abarundi baramenyereye kugura ibintu byinshi bivuye ku isoko yo ku ruhande. Isoko ku ruhande ni ibiteje abarundi mu kwinjiza ibintu. None umva imodovize muri bebe muri uwo mwanya ari arafasha cyane iyo arangura ibiki ico gitoro ko rubundi tubona uvuze yuko ngo reserve de change yongereye gatoyi yahora ku kwezi n'igice guri kirabaje ku mezi abiri none abantu bayibonera hi haje ku myaga nkuba amakontere
uzobona na commande muri 2020 itarari wala 2023 na 2023 itarari abantu ngo bashaka kuja bunze ku ma electricité nta mama kontera kabu none wewe wumva ayo madubiza abari kafashiki politique fiscale muravya amataxi ngena ingena kumanyongera hako haba rosi ntuzei asset fiscale yongera bagomba ibya exoneration arenga bagahereza abantu bari hamakori bamwe iki kwaraye control hama baburisagandiriza ama tax rodovas ongereza haba bigira kabiri kubera kushaka watoza beje ugasanga bari abantu ko bari ha double mari kwagira gute byose biza kubangamira economy na inflation ibyo biciro ayo mataxe karaduga n'ubudaza kuremera umuguzi wa nyuma nespa kandi iyo sécurité fiscale twamamo uzura itegeko ry'amafaranga ritikoresha ukora ibintu na revision ibaye uzobona mu kicara ari kuri 10 miliyoni ngiye kuri miliyoni 200 ikicara kuri miliyoni iyo economy n'abantu bokora gute udashobora kugira prevision ngwamande ku modoka bori kure boroti modoka ngwamande ku modoka yari miliyoni 10 muri juin muri décembre revision ibaye ngo bumwe baye miliyoni 100 ivyo we witi hari amataguza ngo bari kubaningana amataguza ugasanga ikomini shaka amataxe centrale shaka amataxe bakanigana ya site fiscale ntiyongera byose biriza kuremera economy no gucuruza cyangwa abantu bareka no gukora no kwema cyane kugira gute kudi transport ibintu ku transport amazi uti bituriye gumagurika iyo transport uyumva kugira umuntu yungurutse ibitarazo bikura ari bijana hariya aye mafuso nyuma zarabizana nibiki baja kwibido esase y'ilitiri 200 none murazira kubishira kuca kubidadaza vyiwe kore ngo by'amakinga n'ibiki n'abatu byose bitagikora ngo izana n'ibisagara hamwe sana cyabuje bose nabimva ari mamodoka n'ibyo bitoro bitabonetse iyo inflation afise ibindi bintu biyiboshe by'umwimbu nyene mu gihugu usanga ari ngiri mudakwiye mu bidanaza bimwe cyangwa ugasanga kudo production nini buryo uravye nko mu burimi Burundi ingene burimi nta economy ndeshere twituronka vuba uravye nk'umwanya abantu mu kurima kudutongo duto ukoresha isuka hari n'amatracteur bitongo binini binini baragira economy ndeshere kudo production nini cyane kugira ujya mu munyagihugu avuga ati jewe narimye bya bigora umwanya nataye cyane nagize gute kugira ndonke amafaranga yoza kushubusha udusanga ibiciro mengo by'ibidandi biribwa bigume kubera kude production ari nini mugaba handi uri ma hectare kandi ukoresha tracteur amahanga kwiye la production aba intensive quantité igashumbushwa n'ibiciro bigabanwa kantari nini birakompensanya na politique nziza poste record atari ibyo gutwara ibintu amahera bataca yinjira mu gihugu byose biza kuremera l'economie ni biturire rero by'amapema irisite adanda usanga bari kwa baki basubira bagira iki kuma barabara kugira iki makomire aho bose biratera bikaba ku transactionnel harama ikindi yagize mu bihugu byinshi bya Afrika urabona yuko la corruption mu bintu vyalimenta ibiciro na inflation kuri bisirimwo hama pema irisite ku bantu rihibi wa mudandaza nawe imisi yose niba karara kugira ntahombe acagira iki aca bijana ibi bintu bitaza ntibiboneke mu ma monopole biduza ibiciro kubera speculation ibintu bibaye bike abantu basha bispekira inzoga zibaye zike bakazispekira ko ntusura kwironka 10 nabinga ibyo 10 nabinga none uravye nk'ikinyobwa ari nk'iyo ca Amstel cyagi kiraduga cyari kintu cyagi kiraduga bizara kuri 2 buri sisi miliseconde biskeze miliseconde haraciye imisi iyo bibuze ruza abantu ngo ngirwa 15000 20000 kubera la speculation amata uragera duga ngana kurugero ngana gutizo nyama cyangwa nibindi byo produit alimentaire n'ubundi ubu yashobora muri gitoro ugira ndabishikane ngahe akumakubwira ibintu ngwaze amataxe baturihishije bakubari ivyo
ndongo tuko turavuga rero twasaba impuze kugira yose bize biratera imbere impuze bwa mbere twasaba ibanki nkuru y'igihugu guverinoma BRB turamusavye yongereze transparence muveri karakora ibyo byo gukora kuri politique monétaire byo ntibihagije ni d'abord transparence nazarasora historique de la patrimoine de devises n'aba contrat ico vyemeye n'amantu ngene vyagenze kugira abantu bashe kwa n'amarapproche bakaba de verification conjointe yo twabiguriye n'iki akabeme des enquêtes de verification nituza gusa kuri nitwifya kuri declaration gusa ibije bityo na itiye tuko turaba kubure kuvyo ubutare tuzogira umwanya wo kubijamo ko vyahita biragarantisa yuko ibintu bigenda neza hanyuma abagusora ayo madovize amabanki commercial uravyo amadovize yayo muri indicateur yaragabanutse nuko kumengo importation nini ucumengo zumaze kugwa mwiza BRB nane BRB ibikora gute BRB banye nkuze guverinatariyo tubigenda bikora ama pema yosaba akurikizwa amategeko y'ingene abantu binize ibintu mu gihugu za crédit documentaire za remise documentaire za transfer n'amadokumuntu yerekana ko tubizi twabikoremo tubizi ngene bikogwa canke remezo zikontrola ibidanazo bija mu Burundi ko bikwije byangombwa biri yambarke bicyamo ubona traçabilité canke n'abantu baba bikurira amadovize bagenda buzubone niyo byaci hari ingingo zindi tuko turamubwira zoja mu ngiro zikagaragara liste y'ibyo bidanazo byo kuri 30% niyi aba beneficia ayo madovize nibani na gire liste sora rapport sukutubwira amara karinjira tumenye nakoreshwa no utubwira amara yinjiye tutabonesha ari karakora kugira igihugu kibomboke tuvyibonere uri kudufasha kibura amatari wa mbere iyo liste uri kudufasha iki wewe utubwira amadovize ariko yongeye amakonti yarabuze mu gihugu ngo hora amadovize uri kuravanga abadandaza gwiki abashaka kugira electricité byamo babiyogere mu gihugu none ataba kontere bazoyinjiza gute uwo munyango uzogera gute wewe mu madovize kwirungira mugabo igitoro bikaga umuyaga abantu uri kure iyo bari kafashiki abandi uko bamenyereye ibyo bidanazwa biva kuri nibyo twamenyereye hamutubwiye ati produit pétrolier ziyongereye importation amahera asotse kuri pingo yongereye 70 kwijana 72 kwijana haje kino kiyongereye 72 kwijana mwumva iyo ayo mahera bayasotse ngana muri quantité ya maflux 72% augmentation 72% augmentation twatumira ka gitoro gukinga Murundi wese ahuwe raporo yitwereka ngo hiyongere 72% y'ibitoro ngo bukuvyemurota amahera n'ibiki ariko ayo mahera yarasohotse yagiye kuri ibyo bitoro nyene yenjo kibazo ayo mamonopole y'abantu baguma ku bintu bonyene hagarika ayo 70% yaguze ibitoro gute enquête bunyene IG Cour des comptes yega amafaranga BRB sigwanyu saya guverinoma BRB saya president sayandi nayigihugu abantu nibajijuke bamenye ibintu ngene bimeze niho tuzokira saya mu general saya umuntu akomeye sayandi nayigihugu hami iyo soko we guverinoma BRB navuga ngo yo ku ruhande kuyizino ntabwo yihe byangombwa ikina handi hose birahara amadovize abantu bayinjiza baje bose uko abantu baramenyereye icyo giciro cya 60 cya double nivyo bitarazwa niyo bica ayo makonteri yose uvuga ngo aramutse umuntu ashobora kumara imyaka 2 arindiriye konteri ngo dushaka kugwiza mwimbuka abantu nibakora iko babyiterambere vision tuje muri vision ashobora kugura kote umaze adresa kote ibi bintu nawo ditirane kuri no kuba BRB ni sitazi mu kigo ca leta nk'ibindi bakabikontrola hano bagafasha abarundi bagukura bakava muri izi ngorane ibanyunguru y'igihugu ikwiye gukora yigenga
hama bakayikontrola ikabazwa bagakoresha professionalism abantu bagaca bayikontrola twagize ibi les produits stratégiques à importer mise tout dérapage arabuhana ntawe uja kwibunura mbagiye wenyene ngo mpereza aca ku ruhande cy'agasubira ngo mpango ntware mwivarize ngo ngende Dubai sinzi n'umu diaspora nigeze kumva ari karavuga mu kiganiro abazi ikibazo ngo yahuye n'abantu abona bakomeye n'ibiki ngo afise ngo ku aeroport ngo amantuze ngo amavarize yuzuye amadolari avuga mu Burundi cyane mu kiganiro c'aba diaspora na ministre des finances Nayibone mu diaspora karabivuga apaje abazi ikibazo ati ibyo bintu mugatwe biduhesha isura mbi hariho les produits d'importation zizwe kandi amabanki commerciale yubikora akaba contrôler nayo harimo mode doc bazwi za credoc ziri sécurisé zero amaromise documentaire hari ibintu bya transfer n'amadocument utanga wirikana ama attestation y'amameza aba ya contrôler ibyo bintu yemwe berbe kura nk'umuhinga professionnel twizere yuko muri politique monétaire izosora gusohogwa après trimestre ya mbere y'umwaka janvier février mars tubona icyahindutse muri transparence abantu nico barindiriye tuzogera dusure tugire analyse turabe hasohotse ikurikira turabe cyane